Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kubanirwa mu byanyu no mu banyu nico ndabipfurije mukiramenya na jewe Jean Imana irambona ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu yaga muganga tuno musi aho novuga ngo ni agace kagira gatatu muri rwa rukurikirana rw'ibiganiro biriko biratubwira ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara muri kino kiganiro gihariwe novuga ngo indwara ya anemia canke indwara yo gukena amaraso mu mubiri. Twaravuganye ku bice bibiri vya mbere vyarenganye, ubu naho tugomba tuganire mu gice cacu ca gatatu c'uno musi turabire hamwe mbega none ibimenyetso vy'indwara yo gukena amaraso mu mubiri kurenze kuko ubuheruka twarabiyemo muri rusange umuntu ataragera ku rwego rwo kuremba ngo abe arenze ku buryo kuvuga ngo ayo muntu ari ku mpfiro canke se ashobora kuduca mu myanya y'intoke umwanya uwo ari wo wose. No musi rero twagomba turabire hamwe ibimenyetso bigera kuri 4 bikunze kugaragara ku muntu aremvye. Iyo umuntu aremvye novuga ngo gukena amaraso kwiwe mu mubiri kugeze ku rwego rwo hejuru novuga ngo ari mu mugwi w'indembe, hari ibimenyetso umuntu ashobora kumumenyerako. Bimwe muri ivyo, uyu muntu afise ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri ngo agira inyota nyinshi cane kandi iyo nyota akayamana, ugasanga si inyota ifatiye kubera yuko kumbure izuba ryatse canke yakoze ibikorwa novuga ngo biruhisha bigirane oyaye, ahubwo ugasanga ni kubera yuko yagize afise ico kibazo co gukena amaraso mu mubiri. Uyu muntu agira inyota nyinshi idasobanutse kandi yamana une soif intense. Ibyo navyo birashobora kuba bivuye kubera yuko umuntu akenya amaraso mu mubiri, no kuvuga ngo umubiri uriko urareklama uriko urasaba, novuga ngo werekana yuko mu mubiri hakenewe novuga ngo liquide yindi, ibintu nyene nkirugira ngo kumbure novuga ngo habeho equilibre mu mubiri kubijanye n'ibiseseka bw'amazi biba biri mu mubiri, umubiri ukeneye kugira ngo ushishikare kugira amagara meza. Nuko rero ikimenyetso kigira kabiri muri bino bimenyetso novuga ngo binezamwe no kubabwira bishobora kubonekana ku muntu novuga ngo akenye amaraso mu mubiri ku rwego rwo hejuru, novuga ari mu mugwi w'indembe aremvye cane, nuko uyu muntu agera igihe akabira indugumba nyinshi cane rwose, akagira novuga ngo mu gifaransa cyo kwita ngo ni sueur excessive, agatranspira indugumba nyinshi cane akabira icuya cinshi. Umuntu rero afise ikibazo cyo gukena amaraso kuri urwo rwego, ibi birashobora kumubako ukabona umuntu akubira indugumba nyinshi cane, wakurikirana mo ugasanga ikintu kiba bitera hanini ni uko akenya amaraso ku rwego rwo hejuru, ku buryo umwanya n'umwanya ashobora kugira ntashobora kuduca mu myanya y'intoke, ashobora gupfa yishwe n'uko mu mubiri wiwe hari amaraso makeya. Ikindi kimenyetso gishobora kuba ku muntu abuze amaraso cyangwa se akenye amaraso mu mubiri, afise amaraso make mu mubiri, ni ivyuko ngo agira ama extremité froide, ibihimba vy'impera ku mubiri wiwe biragira imbeho, birakonja, arakanya cane. Tuvuze rero ama extremité froide tugomba kuvuga ibiganza, tugomba kuvuga ibirenge hariya, tugomba kuvuga kandi mbere banashaka no ku mutwe. Umuntu ukoze ku mutwe kumva arakanye kuko ni bimwe mu bihimba vy'impera ku mubiri wiwe. Ibiganza ukoze ku biganza kumva arakanye akonje, mugabo ahandi ntakonje ntakanye muri ubwo buryo. Ico gihe naho nyene biba vyerekana yuko uyu muntu nawe nyene afise ikibazo co gukena amaraso mu mubiri ku rwego rwo hejuru, no kuvuga aremvye cane, ibintu bigeze igihe ashobora kuba yogira yo kwitaba Imana kubwuko akenye amaraso mu mubiri. Hanyuma kandi ikimenyetso ca kane naco mbere novuga ngo ca nyuma mu kiganiro cacu c'uno musi gitumire kuvuga ku bimenyetso 4 biranga umuntu aremvye cane arenze kubw'indwara yo gukena amaraso mu mubiri, nuko uyu muntu agira ico bita ngo ni détresse respiratoire. Détresse respiratoire nayo mu kirundi kuvuga yuko bimugora guhema, ukabona yuko ahema bigoranye, impima zirondera akazibura, umuntu umuntu amera nk'uruguma novuga ngo aniha cyangwa se novuga ngo aniha ndetse novuga kumbure wumva yuko nahema ahema atagira nadashikana bigorana cane. Burya rero iyo umuntu afise indwara, iyo umuntu arwaye indwara yo gukena amaraso
ku rwego nuvuga ngo ruri avance a un stade avance, uyu muntu amaze kugerana kuba aremvye bikaba bitakurikirana, bikaba bitavuwa hakiri kare, aragera ku rwego rero bino bimenyetso bishobora kugirane kumuboneka, kuko rero usanga ivyo umuntu abibonye akwiye kumenya ngo birashoboka yuko ibi bintu biba biko biraterwa nuko agize akamye cyangwa se akenye amaraso mu mubiri, kuko ibi byose bica biza byiyongera no kuri vya bindi twarabiye hamwe ibimenyetso novuga ngo ni ibimenyetso indwi muri rusangi biranga indwara cyangwa kino kibazo cyo gukena amaraso mu mubiri. Bakunze b'ikiganiro Yaga Muganga, akageze ni gahora mwitama rero, ikiganiro cyacu cy'uno munsi nakigarukiye, twumvisemwe ibintu bine bikuru mu bimenyetso biranga indwara yo gukena amaraso mu mubiri iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuba urembye, iyo umuntu ari indembe arembejwe no kuba agize ntafise kino kibazo cyo gukena amaraso mu mubiri. Rero jewe Jean Imana Rambo nari ntaramanye namwe, ndabikebanuye naho utaha mu kiganiro kindi Yaga Muganga kuri Ntamvu Idahita TV. Ni agahwane.